Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azokomeye bidashira. Abaheburayo 13:8. Ikete rizunguruka nimero ya mbere nzero 1975. Ndabaramukije mwese mu izina ry'igiciro ry'Umwami Yesu Kristo n'iri jambo ryo mu Baheburayo 1:3. Uwo kuko gukayangana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo kandi ashikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ibintu byose byahamagaye kubaho kubw'ijambo ryiwe ry'ubushobozi. Umwami yaravuze hama birasohoza. Yarategetse birabaho. Ibyo akanwa kishobora byose kavuze vyama bishika buri gihe. Ijambo ryiwe ntirihinduka kandi dutegerezwa gutahura mu buzima bwacu bwo kwizera igikorwa gikomeye cy'ijambo ry'Imana. Ijambo iryaremye ibintu byose kandi rigatuma bikomeza kubaho niyo nyine rikomeza abizera. Byanditswe muri Yakobo 1:18 nkuko yabigabiye ubwayo yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'umushuzo w'ibiremwa byose. Y'Imana imwe nyene yahamagariye ibyaremwe byose kubaho yatugize kubw'ijambo ry'ukuri ikiremwa gishasha muri Kristo Yesu. Petero arandika ati kuko mwabyawe bwa kabiri mutavyawe n'imbuto ibora ariko mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho ariko ijambo ryoraho ryamaho ibe bidashira. Petero 1:23-25. Ijambo ryariho mu ntango, ijambo rirahari ku iherezo. Niryo bushobozi burema burokora kandi bugakiza. Ijambo ryose ry'Imana rirafise ingaruka mu buzima bwacu kubwo kwizera. Twoshobora gusa gutahura uko kuri yuko amasezerano yose tuvuze mu kwizera azosohoza nitwaba twujuje ibisabwa n'Imana byashizweho n'Imana. Isezerano ryose rifatanye no kumvira ko kwizera. Abizera bose bo mw'iki gihe ca nyuma bizera amasezerano ajanye no kugaruka kwa Yesu Kristo, bazibonera ko ijambo Imana yababwiye ari ukuri kandi ko ubushobozi bw'Imana bugaragara. Muri Kristo hasoreje ijambo ry'Imana rivuga ko atazobona kubora kandi amasezerano yose avuga kuri we yaremeje nk'ay'ukuri. Muri ubwo buryo nyene isezerano ryose ryo mu ijambo ry'Imana risohozwa kubizera bose. Bwa bushobozi nyene bumwe bwazuye Yesu Kristo mu bapfuye buzozura kandi buhindure imibiri yacu ipfa. Ibintu byose bizosohoza bikurikije ijambo ry'Imana. Imana yagenye mu ijambo ryayo uko kahise kose k'abantu kazokurikirana. Nta kintu na kimwe cyo guhindura kuri ibyo. Ibigenda bishika ubu. Nanone kandi iciyumviro rusangi gitumbereye kubibera mu buseruko bwo hagati. Kandi kubw'ivyo ihanga rya Isirayeli riri mu byo abantu baca bibuka. Abizera bose barazi ingaruka ziri muri ivyo bintu. Kandi baribuka Abisirayeli mu masengesho yabo kandi barabahezagira mu izina ry'Umwami. Ntaco bitwaye inyifato ifatwa n'ubutegetsi. Inyifato y'abana b'Imana yisunga iya Bibiliya. Baba mu Burusiya, mu Bushinwa, i Buraya canke muri Amerika nta ruhara bifise. Abizera bigishwa n'Imana kandi bafashe igihagararo cyo ku Mana c'ijambo. Turabizi yuko kuherezo ry'ibihe kandi uko bihuye n'amasezerano y'Imana abayuda bategerezwa gutorokanywa mu mahanga yose hama bagasubira mu gihugu cabo c'inkomoko. Umwami Imana ubwiwe yari yaratanze isezerano ku mukozi wayo umuhanuzi Aburahamu ko uruvyaro rwiwe ruzoba mu gihugu c'isezerano. Mu migambi y'Imana byari byarashinzwe ko abayuda nk'igihugu batazokwakira Mesiya igihe yaza ubwa mbere kandi ko batazomumenya. Ivyo kugira ngo abantu bose bahabwe amahirwe yo kuba abizera kandi bakire Yesu Kristo nk'umukiza wabo bwite. Uhereye mu gihe ca Mose, umwami yarabuye ibizoba kwihanga ry'Abisirayeli kuko yarabona ukuzimira kw'imitima yabo kandi yari azi ko batazokwemera guhanurwa na Mwemu wiwe. Akavuga ngo namwe nzobashwiragiza mu mahanga sokore inkota mbirukane
igihugu canyu kizosigara gitamariwe n'ibisagara vyanyu bicike imisaka. Abalewi 26:33. Arongera ati ntimuzokirambiramwo ariko muzorandurwa rwose, kandi Uhoraho azobasabagiriza mu mahanga, kandi muzosigara muri inkehwa muri ayo mahanga iyo Uhoraho azoba yarabajanye. Ariko iyo nimwarondera Uhoraho Imana yanyu mukamurondeza imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, muzomubona. Ni gusura mu Vyagezwe 4:23-29. Umwami Imana yibuka isezerano ryiwe yagiranye n'Abisirayeli naho bari bamurakaje, arongera agahindukirana urukundo kuri bo. Aravuga ngo maze ubabwire ati uku ni kuraho umwami Uhoraho agize ati rabangira nkure Abisirayeli mu mahanga bagiyemwo, bakoranirize hamwe bakuye mu mpande zose, bashikane mu gihugu cabo bwite. Ezekiel 37:21. Igihe muri Mateyo 24 umwami Yesu avuga igiti c'umusukoni utanguye gushurika no kwama ivyamwa, abashaka kuvuga Isirayeli. Nivyo Hosea 9:10 atwigisha. Paulo arabandanya kubijanye n'Abayuda akavuga ngo nuko ndabaza, mbega Imana yaciye abantu bayo? Eka namba, kuko nanje ndi Umwisirayeli wo mu ruvyaro rwa Aburahamu wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyataye abantu bayo yamenye kera, nkuko handitswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunyiza n'amaso atabona n'amatwi atumva gushitsa uyu munsi. Abaroma 11:1-2-8. Iyo mero iracahari kugeza igihe igitigiri gikwiye c'abanyamahanga kizinjirira mu ishengero. Ahandi kandi Paulo aravuga ku bijanye n'Abisirayeli ati ku by'ubutumwa bwiza n'abansi banyu, ariko n'abansi ku bwanyu, ariko ku byo gutoranya kw'Imana n'abakundwa ku bw'abasekuruza, kuko ingabire z'Imana no guhamagara kwayo itabyicuza. Abaroma 11:28. Dutegerezwa kwimenyereza guhuza n'ivyiyumviro biva ku Mana by'ijambo ryayo uko bihuye n'icigwa cyose ca Bibiliya. Ni muri ubwo buryo gusa niho tuzoshobora kuronka uburyo bwo gutahura umugambi w'agakiza w'Imana, hama tuzoshobora gutangarana hamwe na Paulo tuti uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana. Imigabo yayo ntishoboka kubariritswa, n'inzira zayo ntizigira akehe, ko byose biva muri we kandi bizanwa nawe kandi byamuremewe, icoro kibe iciwe ibihe bidashira. Amen. Abaroma 11:33-36. Kubijanye n'isabato. Ubundi kandi bamwe barahungabana kubera ikibazo c'isabato. Niyo mpamvu nashaka gutanga gusa hano ivyerekezo bimwe bimwe. Neza kubw'amahigwe simagaririye umugwi n'umwe, nico gituma nshobora kwerekana mu bwisanzure bwose ku mugaragaro ijambo ry'Imana rihuye n'ukuri, ntatinya kurenga ku nyigisho zashizeho no kwatura ukwizera. Mu mirongo yose ya Bibiliya twarongikiwe, nabonye ko imirongo myinshi ya Bibiliya itatanzwe mu mvugo bijanye, kubera ko impari zose ziza zishira amakenga ku nyigisho ya Bibiliya. Birakwiye ko hafatwa ivyanditswe byose hama bikarekerwa mu mvugo iyo bivugako. Uko niko gusa hoshobora gukingwa ko ijambo rikoreshwa hanze y'imvugo risanzwemo. Bivuga ko isabato ari umunsi w'umwami, nta cemeza nk'ico kiboneka muri Bibiliya. Nta nubwo bivugwa na rimwe ko kwiyinga ari umunsi w'umwami. Ibyo vyumviro uko ari bibiri ni vyamwa byo kwiyumvira mu bwenge. Mwisezerano rya kera nko mwisezerano rishasha, Bibiliya iduha amakuru atomoye neza yerekeye umunsi w'umwami. Mvuge uyu murongo wo muri Yesaya 13:9 uti umunsi w'Uhoraho uraje, niruburakigongwe, uzananye ishavu n'uburaki bw'inkazi, guhindure igihugu imisaka, ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremo.
no muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo w'10 haravuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzuza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba no kwasana guhambaye, iby'itanguro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Umurongo wo mu byesho Yohana igice cya 2 umurongo w'10 ushobora kurabwa gusa ariko bijanye n'imirongo yose ijanye n'umunsi w'umwami. Yohana yagiye muri Mwemu hama atwagwa kuri uwo munsi, yabonye umunsi w'umwami wari igihe cy'ubuntu kivugwa nk'umunsi w'agakiza. Byanditswe mu Bikono wa kabiri cya 6 umurongo wa 2, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo ndakumvise, no ku munsi wo kirizwa ko ndagutabaye. Ehe none ni igihe cyo kwemererwamo, ehe none ni umunsi wo kirizwa ko. Yohana ntiyaronse gusa iyerekwa y'igihe c'ishengero ry'isezerano rishasha, ariko yanabonye n'ibizoshika inyuma yaryo. Ikete rya nyuma ryandikiwe amashengero riherera mu gice ca 3. Turasoma mu gice ca 4 ngo duga uze hano nkwerekeye ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Igihe c'ubuntu kimaze hafi imyaka 2000. Muri Bibiliya kivugwa nk'iminsi y'iherezo. Kuri Pentekote Petero yisunze umuhanuzi Yoweli hama asubiramwo ubuhanuzi bwo mu gice ca 3 ati bizoba mu minsi y'iherezo ni kw'Imana yagize, nzosuka Mwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Ibyakozwe n'umwaka 2 umurongo wa 17. Igihe cyose Mwemu akiri ku gikorwa twisanga mu gihe c'ubuntu, ariko iyo myaka 600 niyarangira, ico kinyagihumbi kigira 6 imbere y'Imana kigeranywa nk'iminsi 6, hazoca hatangura umunsi w'indwi w'imyaka 1000, umunsi w'indwi w'Imana. Imana yasozereye igikorwa cayo mu minsi 6 hama iruhuka ku munsi ugira indwi. Ariko abo nkunda irimwe mweho ntimugiye bagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Ni muri Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo w'8. Inyuma y'imyaka 600 y'amateka y'ikiremwa muntu kuva kuri Adamu, hazobaho umunsi w'ikiruhuko c'umwami, ni ukuganza kw'imyaka 1000. Ibyo bishobora na 20 umurongo 6. Bamwe bibwira ko abahimbaza kwiyinga bafise ikimenyetso c'igikoko. Ntabwo ari kinyama gusa, ahubwo ni no gusobanura uko bishakiye ivyanditswe vyera. Ninde yoshobora kwibwira ko Kristo yari afise ikimenyetso c'igikoko kubera ko yakorana n'abigishwa biwe kwiyinga? Raba ico abivuga ko Yohana 20 umurongo wa 1 gushika kwa 19 hagira hati kuwa mbere w'iminsi ndwi mu gahuru hatarabona, Mariya Magadalene aja kumva. Nuko kuri uwo munsi buhwibiriye, niwo munsi wa mbere w'iminsi ndwi, inzugi zari zugaye aho abigishwa bari kubwo gutinya abayuda. Yesu araza ahagara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Maze iminsi 8 ishize, abigishwa bari mu nzu ukundi gusha, na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. N'uwo murongo wa 26. Ninde yo kwibwira ko Paulo n'abakristo ba mbere barafise ikimenyetso c'igikoko kuko bagira igikorane kwiyinga? Haravuga ngo kuwa mbere w'iminsi ndwi dukoranira hamwe kumanyagura imitsima. Ibyo ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo w'indwi. Nta murongo numwe muri Bibiliya tubona aho umwami Yesu canke intumwa n'ababaye abizira bose ko basenga ku munsi w'isabato. Ahubwo ibinyuranye n'ivyo byanditswe kenshi ko umwami Yesu n'abigishwa babwira ijambo abayuda ku isabato. Ku giti canje mu myaka irenga 20 y'ubukozi bwanje, namye nkora ibikorane kuri buri wa gatandatu no kwiyinga, no buri munsi wose wo mu ndwi aho nabafise akaryo ko kubikora. Paulo yaranategetse ko kwegeranya ibyo gufasha abera bikorwa ku munsi wa mbere w'iyinga.
Abikorinto ba mbere igice cya 16 umurongo wa 2. Naho kubijanye n'abayuda, umwami Imana yabategetse kugumya isabato nk'ikimenyetso ibihe byose. Nuko Abisirayeli ataraba abo mahanga, maze baze baziririze isabato, baze bayitondere uko ibihe by'urungane rwawo bizogenda bikurikirana. Rize ribe isezerano ry'intahava n'ikimenyetso hagati yanje n'Abisirayeli, s'abanyamahanga, kugeza ibihe byose. Byanditswe kuvayo 31, 16 na 17. Umuntu asumye neza kahise k'ishengero kandi akamenya neza ko uwiyinga washizweho na papa nk'umunsi wemewe wo kubahirizwa, yategerezwa kwiyumvira kuri ibi. Igiteye ubwoba muri ivyo suko bashimikiye ku munsi abakristo bari basanzwe bakoranira ko imyaka 300. Oya, ariko ikiva ku badayimoni muri ivyo nuko batanguye guhama abayuda, babita abishe Imana. Hama babahatira kwitondera uwiyinga, babuzwa kubahiriza isabato, babakangishije ibihano no guhama. Umwami Imana yari yahaye isabato ihanga ryayo ry'Abisirayeli nk'ikimenyetso c'isezerano. Azohorera iki gikorwa c'ububisha c'abapapa. Umuntu wese asoma Bibiliya yitonze arashobora kubona byoroshe ko n'umwami bamuneguye kuba atubahiriza isabato. Abantu bose bizeye Yesu Kristo bakaronka amahoro hamwe n'Imana, binjiye mu kiruhuko c'isabato y'Imana. Ubwo buruhukiro ntibugarukira gusa ku munsi umwe w'iyinga gusa, ariko n'ubw'ibihe byose mu Mana. Murabona ko ari ngombwa cyane ko mu bintu byose tugumya igihagararo ca Bibiliya. Uhereye igihe kutihanganiranira bimaze kwinjira, urukundo rwa Kristo rurakonja, hama hakaza gutongana. Iyo dukoze mu buryo bw'uko hari ikindi kitariwe kiba intumbero nyamukuru y'ubufatane bwacu, umugisha uba wamaze kugenda. Kuvyo kuva mu ishengero kw'abantu. Ibinyamakuru biravuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu ishengero. Impamvu ziratandukanye. Kuri benshi ni kubwo umutimanama kuba batagishoboye kuguma mu ishengero. Isaha yo gupimwa yaje ku isi yose biciye mu runani rw'amadini, kandi buri mwana w'ukuri w'Imana yisanga ari imbere y'ingingo ategerezwa gufata. Umuntu wese yinumira hama ntagire ico akora adatevye, aba yigize icitso c'uko gushukwa kwa kidini. Gusohoka mu ishengero kwa Pasteur Richard Henninger vyaravuzwe cyane mu binyamakuru mu bihugu bivuga ikidagi. Yavuze ati ntibishobokera ko somera imbere amategeko, ibimenyekanishwa no guhamagarira gutanga amashikanwa y'urunani rw'amadini, no bangize uruhare uko gushuka. Muri uko gushuka kwitandukanya n'urunani rw'amadini bishoboka gusa mu kuva mu ishengero. Nkuko ntashaka ko hagira ikintu na kimwe kwarana n'urunani rw'amadini rw'i Geneve, haba ku izina canke ku vya teologiya canke imyitwarire canke politike canke iby'ubutunzi, nta bundi buryo busigaye kuri jewe kiretse kuva mu ishengero ry'ivugabutumwa ry'igihugu. Bitabaye ivyo, nta bundi buryo bwo kwitandukanya nabo. Kugira ngo ashikire ivyo avuga, Henninger yasomye ivyahishwe Yohana 18 kwera ku murongo wa 1 gushika ku 5. Kuri uwo ari mu ishengero rya Yesu Kristo, ntibishoboka yuko aba icarimwe mu runani rw'amadini. Mu gihe amashengero yose ayigenga canke atigenga ariko atanirizwa hamwe, ntibikenewe gusa guhanura gusohoka mu ishengero, ahubwo ni itegeko ry'Imana dutegerezwa kumva.
nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye ko nikoraho bishasha mu gikorwa. Turashima cyane byimbitse iyo dusubije amaso inyuma tukaraba ibyo Imana yakoze muri uyu mwaka. Twashobora kuvuga ibintu byinshi ku byo Imana yakoze biciye mu butumwa bw'igihe cerezo, haba mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu manuko. Birahimbaye gukurikira uburongozi bwa Mwene Yera. Dufashijwe n'Imana twarashizeho inzu ntoya yo gusohora ibitabo, aho twebwe ubwacu dusohora inyandiko zo mu Kidagi n'Icongereza. Kuva aho dusohoreye udutabo mu Congereza wizere gusa na ingaruka zo guhishurirwa, intambwe ikomeye yaratewe kuko ubutumwa bw'igihe cerezo mu bihugu bivuga Icongereza. Benshi baratahuye mu by'ukuri ibyo ari byo, kandi bararonse urufatiro rwa Bibiliya mu kwizera kwabo. Gusohora ku nshuro ya mbere ibyo bitabo byose byari byasohowe kimwe mu makopi 10,000 babimaze mu gihe gito. Byabaye ngombwa ko dusubiramo gusohora. Turashima cyane amakete menshi adutera intege twaronse. Umwami yaturongoreye hambavu ikiganiro cacu mu Kidagi ku radio Luxembourg, gutangura ikindi mu Congereza muri Canada. Tuzotangariza ku maradiyo menshi ashoboka kugira ngo ubutumwa bw'igihe ca nyuma butangazwe ahantu hose. Twarakiriye impanuro zijanye n'ibyo biganiro byo mu Kidagi ku buryo twumva dutewe intege no kubandanya gutangaza ukuri kwa Bibiliya. Ntabwo ari amakete gusa twakira, ahubwo baranadutelefona. Igihe cyose ni abantu batigeze bumva ibyo Imana yakoze muri ibi bihe by'iherezo. Kuri aka karyo shaka gushimira bivuye ku mutima abo bose umwami yashize ku mutima ko bashigikira igikorwa civuga butumwa. Ntituvuga ikiguzi kinini ibi bisaba canke ibikorwa biruhije biterwa n'iki gikorwa. Twiyegurira iki gikorwa hamwe no kwitanga kuzuye, kandi turazi yuko umwami Imana abona ibintu byose kandi ko ayobora kandi akarongora abiwe. Twese hamwe turi abakozi hamwe n'Imana. Umuntu wese arashobora kugira umugabane ku byo umwami akora ubu. Ukorera ku ruhande rw'Imana, Mwene Data Franck.